Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Koti Empire mu bise mudukurikirana muri ahagiye atandukanye nongiye kubaramutsa n'abandi ikaze muri kino gigano cacu ca gatondo turigenekezo rya 8 kwezi n'ukwindwi no mwaka turi mu 2026 n'amakuru menshi tuzo kuyagira mu kino gigano niyo mpamvu ndagusaba kugira ngo ubane natubwira ngo wumve byinshi bigiye bitandukanye ndetse cyane ibyazindiye ku mirongo y'ugamba ndetse n'ivyagorobeje ku munsi w'ejo muri kino gigano turaza kurabira hamwe ikijanye n'abasoda ba RDF baraye bafatiwe muri Minembwe hariya muri Tetware ya Fizi tubabwire uburyo bafashwe ndetse n'ivyo bariko barakorerwa maginga tuvugana twamaze kuba tubitegura ndetse biri ku meza y'ibigano tugira tubashikirize kano kanya cyo tubabwira n'impamvu u Rwanda ruriko gwegeranya ndetse runashimuta abarundi turaza kurabira hamwe n'ikihe kiriko nukuhe u Rwanda ruriko rurashimuta abarundi nukuhe u Rwanda ruriko ruregeranya abarundi eske nyamba arivyo bariko baragomba ku maziki bano barundi beko baregeranwa n'igihugu cy'u Rwanda ije twaje tubirabira hamwe muri kino kiganiro umuhari w'iterabwoba cyangwa w'abateroriste Red Tabara ubicishije kuri za mbuga wa mubikora waraye ushikirije yuko wagabwe ku bitero n'ingabo z'u Burundi FDNB nkuko babicishije mu butumwa bugufi bagiye baravuga hamwe mu ndongozi za Red Tabara aho Red Tabara ivuga ko yagabwe ibitero n'abasirikare bo Burundi n'umutwe wa Red Tabara watangaje ko wagabwe ko igitero uvuga yuko cakozwe n'igisikare cy'u Burundi FDNB Force de Défense Nationale du Burundi aho uvuga ko babasanze mu birindiro byabo biri mu misozi y'uburasirazuba bwa Congo sirazuba haranira bwa Republika ya Demokarasi ya Congo RDC nkuko Red Tabara ibivuga habaye imigwano ikomeye hagati y'impande zombi ariko gushika ubu ubutegetsi bw'ubundi canke ngo ubutegetsi bwa RDC ntiburagira ico bushikirije ku mugaragara cemeza neza yuko gihakana ayo makuru abakurikira ivy'umutekano bavuga ko hakenewe kwemezwa ayo makuru n'amasoko yigenga kuko muri ako karere amakuru menshi ashobora gutangazwa n'impande zihanganye muri make ibi ni byatangajwe n'Red Tabara ariko nta uramenye kuri kwabo kuko murabizi neza yuko ibinyoma byo babizi nta ubuzi cyo bagamije kugira ngo batanguze bino binyoma vy'amapropaganda hamavuye ikingabo z'u Burundi zabagavye kw'igitero ibi rero mvuga yuko atawo bihumanya canke atawo bitebaho kubera ko nta cemeza gihari eske ingabo z'u Burundi kugaba kw'ibitero kuri Red Tabara vyokunda mbega bomenya gute yuko ari Red Tabara bimeze gute umuntu azavutandikira muri commentaire umuntu uko mubibona eske mwoyoga mu gihe tuzi neza yuko u Rwanda rugomba gutera igihugu cy'u Burundi avalo 15 ruje mu izina rya Red Tabara yo bari ngenda muvano ya Red Tabara kugira ngo bikunde igabe bitero n'igihugu cy'u Rwanda bitwaje ayo manyanga cyangwa amayetengete bariko baragira ayo niyo makuru bwa neza yuko ariko aratangazwa ariko ntabwo nta kuri kwayo kuhari muri side kivunyene ibice bigiye bitandukanye biriko biratangaza ko byafasha n'inyishamba z'u Rwanda biracari mu maboko ya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi hari ubuce bwiriwe buravuga yuko ngo bwabwaguye mu bimenyeshamba z'u Rwanda aha muri side kivu ni novuga yuko iyo baserebuye yuko bateye imbere ahubwo twe tukibonera intambwe ya FARDC n'ingabo z'u Burundi ubu nagenda babwiye neza yuko zikigenzura 100% murima n'ibindi bice byose za point 0 mikingi n'ahandi henshi muri sekteri ya Mutamba nkuko amakuru ava ku mirongo y'urugamba abivuga ari n'amakuru tudakwiye kunegrija kubera ko hari bihuha byinshi canke hari ama propaganda menshi tugenda twumva ariko atashingiro ayivutse ikino babwa nuko intambara zasutamye cyane mu buraruko bw'igihugu ca Congo mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo President Paul Kagame abe yakuye abasoda biwe muri ico gihugu canke leta ya Amerika imumese yahawe kugera ku gerekerezo rya 15 mu mwaka turimo ngo abe yasubiye iyo yaje ava nobabwira neza yuko aho gukura asikare biwe mu serko bwa Congo womengo baramwijeje yaciye abakuba kabiri yisubiza ubuce bugiye butandukanye mu mineme nko mwagiye
muravyumva ho kuva kure wasikare ahubwo ikarabongerezayo ndetse anabagwizayo ku bwinshi mu buryo budatahuritse. Nababwira neza yuko byinshi twabateguriye muri kino kiganiro ubana nato kuva ku ntango kugira mu mpera. Hari byinshi umusanguzi yashikirije, niyo mpamvu ngomba yampaye ati raba Kodi the Black ushikiriza abakunzi ba Kodi Empire, reka ndabaho umwanya kugira ngo aya makuru yose ndababwire uburyo u Rwanda ruri kurokirita mu Burundi nyene ruri kwegeranya abarundi, nongenda ndababwire abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda baraye bafatiwe mu minembwe uko maginga tuvugana bamerewe. Ndazi ko abantu benshi bakeneye kumva ibyo tuvuga muri studio cyane cyane. Ibishogo bya Kagame ahubwo abakongomani basigaye bakora ibintu nabo biyobeye. Mwarumvise ko bari bamaze iminsi barimba ko Baraka bayigaruye, barabivuze baravuga ko ngo mugabo nyine uko nyine bavuga indimi nyinshi ngo bari ku birometero 30 na Baraka barayigaruye, ngo bigaruriye ngo agace kitwa Murima rero hariya mu mirima ngo no hari proche na Baraka. Bagaca bacanga abantu batazi na location geographic ya Baraka ikabacanga kandi nyine biranacanganye. Ni nkuko twokwifondera uzina tukavuga ngo M23 yafasha aruzana bidufunze, abantu bacanga kumenga n'umutsi wishire byakomeye byabaye nyine ndazi uko bataba bahatse umvise ngo naka yafasha. So icambere cyo gomya n'igiki Baraka nta kidasanzwe kigeze kinabo, usibye ko bari abasirikare b'u Rwanda bikana bitana abo Rwanda byinshi bajya bakabwira bajya bahoze muri FARDC ariho bagerageje kuri mu bwoba kugira uruhagarara muri Baraka, bararasa n'ikitusa ngo barababoshe kandi ubutungane bwakubugiye kubakora bukabasibye kubacira ubanza ngo nta batanira n'ababatretre batanga Goma na Bukavu n'ibindi bisagara nta bitaniye. So ibi bavuga ko bigaruriye ubuce bwinshi na Goma ndamenyeshe ko baprofise agahengwe FARDC baca baririmba intsinzi. Kubw'ibyo FARDC ejo yaragavye ibitero twarababwiye mu buce aho yigaruye ubuce butatu, twarabuze mu biganiro by'ejo haraba n'intambara hariya Murima nyine bien sûr. Kino gisirikare cy'u Rwanda cyari gukirimba ko cyafashe mugabo nacishije akareresi k'abahungu ba Makenga agafoto mu groupe ya WhatsApp yacu, abahungu ba Sultan Makenga bafate ku mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo mu ntambara zabaye aho bariko baraduharage. Urazi umbabare kino kintu umuntu aragufashe uravuga uti uyu muntu ndazi ko nubwafasha nyicato, arazi ko ndako ndamuhiga ndamwica, ubu rero nawe bwafashe ndazi kanica ugaca mu guti basi muduharage unyishe wangu inzira nyine ubwayo ugiye kumura. So naba nyine baragerageje kuvuga difficulty bahura nazo bariko barahura nazo nta droit yo kwexprimer bafise kuma twabivuga ngo nabo nyine barabisubiyemo. Umusirikare acurundi ubu gutoroka kwiripoti muvuye muri M23 twimareho cyane nde biragoye cyane kuko umusirikare acurundi. So haragaragaye inkomere nyinshi hari amafoto ndahamya ko benshi bayabonye iyo reka acicikana ku mbuga zitandukanye. Ariko igitangaje kandi cya nambabaje n'ubu ntaratahura impamvu biriko birakoreka mu ntambara zabaye kuva ejo rendi FARDC yashoboye gufata amatekwa 10 za RD. Yo mvuze RDF simba mvuze twimarira, simba mvuze M23, simba mvuze Red Tabara cyangwa ubundi budombi wapi, siyo mba mvuze. Abasirikare bakagamba bose matrikire za RDF 10 barafashwe ejo bazanywe ahawira. Amakuru mfise sinzi ko batangiye babashize mutangazamakuru uyu munsi. Ku makuru mfise nuko bivuga ko uyu munsi mardi le 7 cyangwa ejo le 8 babashaka kwitangazamakuru. Mugabo jemba bazo
kuki batabatwereka nyene bacuzuye ivu nibyo tuba dushaka urumva bakagomba kuba babatweretse. So kuri aba 10 ba Kagame bafise matrikire ya RDF hariho abandi 31 batwimareho bari kumwe n'abakongomani b'ibigogi bo muri M23. Aba ejo atagihindi bazo batweka mu itangazamakuru kugira berekane ko nyene minembwe bayifise imisozi miremire yose bayifise. Hama tubaza nimba bakorotse bavuye muri Fizi baza bakorokera muri Uvira baje mu Butaro, niyo tuzobaza. Donc intambara zikomeye cyane ku mbuga ngurukanabumenyi niho zikomeye gusumba ibyo hasi izira kuri front line. aba bo hakujya Kanyaro mana akari mu barakameze ahubwo manza bose bakuwe ivate nabaye nako uri gutukana batwara drapo uri kubasha hose ropire. So nukuro bimeze Baraka iratuje. Twarashikije inkuru c'est vrai yuko bakase connection ituma tumanako muri Baraka. Amakuru nayaronse nakibajije nta nubwo byakaswe n'abasirikare batwimariye, sibo bayakase CM23 ahubwo bakase connection ku itegeko ry'umusirikare w'umujenerali wa w'isikare cya Congo FARDC. Bavuze ati ni mukate ama connection kugira ngo abene gihugu ntibagume bahabwa aya makuru y'ibinyoma ngo bahunge bate Baraka. Voilà, donc cyanegereje cyane bose. Donc les Congolais baramaze nabo kumenya imikenyuro RDF igwanisha n'abateroriste, batangura kure mu bwoba mu bantu ahantu magingura abantu batangiye guhunga. Bo tuze twemeranya ko nyine bano bantu bafise uburyo nyine bacengetera, ndazi ko na Baraka bayicengetera bayirimo, kuko nimba bari abasirikare bakorotse bava muri point 0 biruka bagiye Baraka, ubundi misere batwaye ko umuca mu yumva kwari kugira ngo abene gihugu nyine biruke zijya mbwa nyine zizi programme yo ko M23 yafashe Baraka bajya bashinze nyine, kandi ari abaFARDC bemwe na FARDC ni birumira habiri. Nico cyatumye rero bakata connection kugira ngo abene gihugu ntibaronka aya makuru ajya makuru y'ibihuha hakujya Kanyero baguma bahuhagitse. Kandi novuga ko byabaye réussi avec succès, nta barahunze mugabo si benshi abo mutima uhuha. Sinzi ko mama kukenye itangazamakuru je nabikurikiranye barandika ngo abasirikare n'imiryango yabo ngo nibo bafashe izambere mu gunga Baraka. Ako kantu nakumva abasirikare ba FARDC n'imiryango yabo nibo bafashe izambere mu gunga, abandi ngo abasirikare batanguye guhungisha imiryango yabo. Umve iyo message ingene iri simple mugabo yinjindani kabisa fast yatari nukuro byagenze hariya Baraka baratekanye bituma gusaho. So dusimbere no muri Warikare nkuko akivutse Warikare hoho hari imbwira irasenya iravoma isenya imbwa ntivoma, imbwa yakwitwe ku mugezi sinahora mbona nibyamugize sinahora mbona. Nibyo byabaye hariya muri Minjenje. So abahungu ba Kagame twarabwiye ko bari bamaze iminsi biyegeraniza hajya muri za Masisi no mu micungano za Warikare kugira ngo barabe ko bashobora kugaba ibitero biremereye bigarurira Pinga. Twarabyerekanye kuva kera no mu bigano twashikije ku munsi wa dimanche si je me trompe pas, twabyerekanye ku munsi w'ejo barigavye baza kugaba ibitero hajya muri Minjenje muri Warikare. Minjenje hajya muri localité ya Banakindi groupement ya Kisimba no bacuka bitero ku birindiro vya Wazalendo. Hari ahantu bagiye kabisa bazikenyeye ziraguma bararasa birakomera kabisa. Kuva 11h intambara zaje kurangira ku mugoroba, zaje kurangira ku
kuva 11h wazalendo yarihagazeko so abasirikare ba M23 bagiye kugaba ibitero bavuye mu gace bita Maremo muri groupe Maya Bashari Mokoto nisha jwari ngarama kabisa muri Bashari Mokoto no bari bavuye baja kugaba bitwaje muri Migeje hewe wazalendo yarabarashe irabakubita irabahereke bana kwerekeza mukamushikani wabo bacu bisobanura umuntu agwerekeje kamushikani wanyu abavuze ati ntuzugarukire yarabarashe irabaherekeza gushika muri Maremo iyo baje bava abagize ibyago rero ni bamwe bataye inzira hari ukuntu twe general agimenebe ziwacu mugabo batinze ne nyinshi narahitiza bunge aho ukuntu twaja ducuye ari impene zisamaza tukanazibura tugasubira mu nzira abagwanyi rero baradf bagize ibyabo nibajya bigira ngo bagiye kujya ngo dukuvere quelque part bibaza ngo bazane makuru wazindira bashoye gushika iwabo icisubira inyuma irondera mu mashamba burya bwagiye bwinyegeza nibo bagize ibyabo gusiga abantu so nuko byagenze muri Walikale Saitebo wazalendo irigina intsinzi yuko yashoboye gusubiza inyuma abagwanyi ba RDF en general muri Kongo intambara ziracabandanya turabona ko Kagame agumanuka ingabo turabona ko agumanuka mugabo je n'ubundi akibaza ikibazo nandi anonshi bibaza none ari umuntu twego tuganira karavuga ngo Kagame ngo biragoye kugenda intambara muri Kongo muzo mutsi azoinanirwa ati ko umenga forma ishatura abasore ariko nanye ndifuza kubona iherezo ry'ino ntambara genda amaze kubibona ubona bizoherera ndamaze kubibona nuko Tshisekedi agenda kwa Kagame akavya ntambara izobihenze finish Tshisekedi nawe yo kwirukana aba banyarwanda atunze akabatekerera ati ngiyi impamba ni muje kubisana mu nzira wani geri kwisha ikatubindire ndazi neza ko biri Kagame avuze ko agomba gutera Burundi ubwibazikare bangahe bo mukomera amashi isinzi y'abanyarwanda niko se bo bifuza ko batera Burundi wapi ni muri kugira ngo bamushuke ni muri anzira yo kumuhinda ni ikore twebwe amabanga dufise ngaha turembeje aya mabanga twikoreye ngaha araturembeje tugomba kuyatura bikore niko vyogenda ça c'est vrai rero niyo mpamvu kujya kuntu aguma yegeranya abarundi mu bihugu bitandukanye atanga amakomisiyo hano mu Burundi mu Buganda tusajya hose kugira ngo arabeka kuza effective yotangara mbugwa barafinda asanze ibyo yita amavubi bihindutse isazi ziduma yotangara asanze bihindutse isazi ziduma yarazi ko amavubi afise uruboye ariko rero byose Kagame arabizi nukuri Kagame arazi neza ko mu nzu iwe atunzeyo abarundi birirwa mu Rwanda ariko atazi ibyo birirwa atazi niyo batanga raporo ariko igitangaje kandi kinababaje agaburira Kagame aratunze abarundi agaburira ariko kuko tuzi Kagame aciye ubwenge bisanzwe ibi bikora koko aciye ubwenge mu biki none ko Kagame nta barundi bariyo gabiki Kagame bari arazi iyo birirwa none hari raporo bamuhaye ibyo babiriwemo ngo baratanga rasiba agafungura muri ntendasiyo barimo barafungura ico gihe rero babikora yoramuka amenye aho batanga raporo ico gihe abikoze yoramuka amenye aho batanga raporo amakuru twashikirije ngaha kuri BF yabungere bakamanganiye muri Kigali warabonye umuntu avuze ati babungere bagisibije ati hari abandi bantu bababonye igipolisi ca Kagame kirakubita umukwabu kirasomba abantu kiregeranya mugabo basanga urusenga rwafashe vide bafasha bene igihugu
nabo mu kubarekura bagiye batoza ibi nivyo 2000 bagenda babaga. Ico gihe rero Kagame yomenya ko atunze inka i Kigali kandi kizira kuragira mu Rwanda. Mu Rwanda inka zitungirwa ni mu Ruhongore, bagita mu Ruhongore. Mugabo ico gihe yomenya ko mu Rwanda i Kigali hariya za Kicukiro hariya za Nyamirambo hariya za Nyabugogo hariya baragira inka. Ico gihe yomenya ko inka ziragirwa hajya kandi wasanzwe aziko zitungirwa mu Ruhongore naho nyina pana muri Kigali. None gira Kagame arayobewe yuko hari inkona zagiye zijyanye na bane mbana, ntabyo yobewe, arabizi. Urumva afite hariho ibitangazamakuru bivuga bishikiriza amakuru yego mu by'ukuri baba bayaronse, kandi hari naho usanga bagira ko amatozo ugasanga naho kuri kubera ko aya makuru y'uko u Rwanda rugomba gutera Burundi bivuga ko yasohowe n'abari muri izo nama baburira imiryango yabo badanaza inkuru kubera ko urazi ko inkuru zigurwa, izi nkuru ziba zizimvye cane rwose. Hari ibitangazamakuru zibishiramo amafaranga menshi kandi natwe turazi ko tuziriha bene izi nkuru, sibyo? Abavuye mu nama rero nibo batanze izi nkuru, bazi ibindi bitangazamakuru birazishikiriza. Mugabo rero uburyo bazishikirizamo ni uburyo ego n'itangazamakuru sefure bazitangaza. Hari aba analyste benshi, abasanguzi benshi bazitwara sefure bihwanye n'amarangamutima yabo n'ibishobisho byese na experience basanzwe bafise mu bitangazamakuru. Ariko rero twebwe nka BF usibye ko dukorera ku makuru tuba dufise, turaraba na experience ziba ziri ku nkuru tuba twahawe. Isi tu ni inkuru y'u Burundi n'u Rwanda. U Rwanda rwaratase Burundi n'abasinasi mu Burundi sasibye turabizi. Mugabo ibyo birengagiza nuko ibyo bakoze iwacu natwe abo twabikozeyo. Urumva barengagiza ko inkona ziriya erega ari ikindi kintu bibagira. Ariko sinzi ko kwibagiza ugira ngo ntibazi yuko hariya zagoma hose hari inkona zirirwaho zigataha i Rwanda ntizibaye na raporo. Ibi tusa barabizi. Igihe rero baramuka babikoze sinzi ko bohirwa. C'est vrai u Rwanda amfatiye ku bintu rwagiye rukora hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Urazi ko Kagame yigeze gukankamira Museveni kugeza naho babugaye n'imipaka. Ibi byarabaye. Kagame yarashatse no kuva muri Tanzania bamwibutsa ibyo babakoreye abanyarwanda acasubiza mu isaho, sibyo? Abakongomani bobo abicayeko, urumva arabahohotera amakungu arorera tivwa. Rero Kagame abanyarwanda ubwo bibaza ko bameze nka wa mugabo yibwira ko akomeye, yibwira ko ari ingwani, avuga ati jewe shikamwira nkubita umugore ndamuboha ndamukubitire mu iguriro, akibagira ko n'umugore wiwe ashobora kuba yocaturira n'inzu n'uwo mugabo akabura ntataha. We yibwiye ko akomeye ahambaye cyane afise inguvu, aho je ngo shika ndamwica. Wewe genza maki umwana atari gwawe nubwo ngo ndagukubita nkubita kenyira turwana ariko bitamugatuza ati mugore shika ndamwica ndamukubita. Akibagira kano kantu yuko umugore ashobora no gucaturira inzu bose bakabura aho baba cyangwa akateri wabo hano umugabo nagwa muri riske kubaka tigwa cyangwa kemera kamugutizo ngo mu munsi buke akamugaburira twatuzi twawe ubona ko nabo bitanga hari yakujya. Donc ibyo nibyo bihera. Hari ikintu kimwe abantu bakwiye kumenya kuri aya majambo ari karavuga. Ubundi u Rwanda sevre nta bushobozi bafite bwo kwagotera Burundi, ntabwo bafise kubera ko byanabananiye cagihe batari bwahabwe n'ibihano. Ubu bari ko bagwana n'ingaruka z'ibihano niho bishobora. Erega abantu benshi baza ngo bijya bihano ngo ni kanjeje, bibaza ngo ni joke. Wapi bijya bihano birabasesereje.
hariyo bamwe ariko bavuga yuko ibyo bintu bitariko biraba bitariko birabagirako donc hari imikino ya Trump yikina kugira ngo acicise Tshisekedi mu kindi bavuga ngo amabya y'ubundi aryoha ihotora urumva kubera ko biri hariya bo bavuga ati wapi kabisa wapi sivyo wapi kabisa mugabo le Rwanda qui subisse ziriya sanction bo barabizi ni kwa kundi gusa kwiwabo bavuga ibyiza gusa mugabo baratoka kwafunga mukanda bakaingia kwa muteremo ubundi tuziyo bageze turinde Kagame kaza n'aka expression gashashe kibageze niho turindiriye nawe yifashe muri iyi minsi yifashe kabisa ari kuvuga nyine y'amajambo arotora ibya ya mizimu agumarota imwiruka ko nikitusa mugabo nkubwiza ukuri nabijya bihano birabazonze nabijya bihano ntabwo biboroheye par contre reka je fata umwanya wo gushimira abarundi bacu bari bamaze imyaka n'imyaniko bakagama bariko baratahuka ibikorwa bakoze n'ibiteka bakoze ibyo bashoboye ibindi babisikira abanyarwanda kabisa respect n'abajya bari mu nkambi y'umunsi ari mahaba mwaciye mu canzo mugatahuka iwanyu namwe ndabashimiye kabisa bijya mwakoze birahagije mwasigiye bene abandi abanyarwanda babandanize tusa sinzi nimba FPR inkotanyi bavyigirako ntibigira ko bafise rikazi sinzi nimba bino bintu ariko ndabigisha je ne sais pas ntabyo nzi bo bishinga gusa gushima itahe mu nsore z'abarundi bishinga kurekrita abarundi ejo nababwiye ni buriya aba ba Emmanuel Macron na Kagame nikizobuza ko bashira imitahe muri opposition y'abakongomani kugira ngo bigaragambye ndakubwiza ukuri kuba barashoboye kugwa mu maboko meranda yanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hajya barabonekewe barakuwe ubwandu bari barandujwe n'FPR inkotanyi amafaranga ya Kagame na ba Macron bazoyabaha kandi bazoyajya pe ndakubesha bazoyajya kandi na manifestation zashaka kuzoba mugabo ni kumwe nababwira nyine so bivuze ngo rero n'aba barundi bacu Kagame yaramaze imyaka itari mikagaburira baganutse batashwabo ibyo bakoze birahagije Kagame nakomeze kwikuta mu gatuza avuga ko agomba gutera Burundi kuko reka ngo ikintu kimwe Kagame ntambara utanguza ku Burundi ndamuragurira ko naragurira muhoze ndamubwire intambara Kagame yotanguza ku Burundi si nk'igi yatanguje muri Kongo bagwana bakavuga ngo ni fode bakagira pause ngo fode useserafe kwanza ngo turuhuke intambara yotanguza ku Burundi Kagame arazitomuhira arazi ko aramutse atanguje ntambara bya bindi ba Macron biruka hajya ngo seserofe burya hajya ni fode babavuze fode muzabana bya Qatar ngo fode ngo yango ufardese ngo muri pause ngo bya Trump oya kabisa bash abikora bizi yuko atanguje intambara izoba ingunga imwe round imwe ibi twarabivuze kera nunda bisubiremo abantu bari muri biriya bihugu by'amajyepfo hariya intambara iramutse itanguye babe bararondera aho bazokura amazi meza sinibaza yuko ajya amazi basanze banywa avino aho hakujya Akanyaru akamanuka kabashikira hariya yuko azubakira amazi y'umusaraba ntabyo nibaza adashaka amazi nyabagizi ntabyo nibaza je nyine mbandabagabisha bakumva Kagame Imana yakomeje kumukomanaza umutima babe bararondera ahandi hantu bazokura amazi kuko ibi ntabwo bizuba byoroshe Kagame uko abyibaza n'abambari biwe siko bizogenda wana kuri pe oya nyene icubahiro General Major
Murundi ntaco atakoze mu kubabwira ijya mvuga yamuzeyo ndayibutse ndatwenga ngiye senga ico manga Imana ngigakomantaza imitima y'abansi b'Uburundi bakabutera umaze bakibonera akantu ntavuze nanje ntazi niko yavuze ntako yavuze nawe nta kazi Imana yonyine ni Imana nyine ikazi rero nduba bene ibyiza n'amato ndabyiza twigire ku bya front line ariko remba numva menga musanguzi niko nanjye ndakubwira kuva mbere ndakubwira ni burya hari igihe uzibivuga kumenga urikuratera ubwoba Jesse ni umuteroriste be wala si umuteroriste menga mako barabakanga kugira ngo nibaze dusemane bakubanaza umuti ejo kasi ni kamyasiro yo ndamuba hafi ari kumutusha awe kandi ndamuramutse kasi ni kamyasiro ukomere cyane namenye amateka mwakoze hariya muri Norokivu kabisa big up sana kasi ni kamyasiro ntugiye voice note mu ijoro anyiyama ati Imana ndayisaba amasengesho na Benita ntiyumve ndayisaba amasengesho yanyu yari atwumvise n'abariko ngivyo muvango Kagame ngo ntatera urundi Imana ni mukomantaza umutima atera Burundi ese karasi ni kamyasiro n'umurundi je ndabaza ikibazo n'umurundi sumukongomani umuzarende w'umukombati mugabo bavuga ati ese Imana yoduha gatera Burundi none wazi umuntu yibatiye Burundi Kagame yibatiye Afrika yibatiye Afrika ibi byose Kagame arabizi ibi yibwira ngo kamwe kano kanyuma iyi point fiveko navuze ko Kagame ari mu formateur mwiza cyane yageze muri Kongo ubwa mbere abyara Butoyi amwita ni CNDP hari CNDP ya Butoyi bamwita Samuragwa CNDP aca mugira Rohama oya nako yari bukuru Butoyi aca mwita M23 yamugize Corneille Nangaa sivyo ivyo byose yibwira ko aho yari karabikora abakongomani bari impumyi batabibonye ese buriya nta bakongomani u Rwanda rutunze u Rwanda goshaka kubataho Kongo yoshaka kubirukana bakaja iwabo wazi ko byo nani none birukanye niyo batekerera erega bajya abanyarwanda bari muri Kongo sindani hoya indaya niyo yirukanye igenda uko yaje nta nakimutwara mugabo bajya abanyarwanda bari muri Kongo sindaya Tshisekedi avuze ngo nimumvira mu Taiwan yobatekerera kuko isa Tshisekedi atovyarira mu Rwanda bukuna butoyi Kagame byagenze ngo babyara ibyo byose mugaca mwibaza yuko General Major wumvise General Major never atabyo yo nimvira nimba Kagame yabyaye amahasa muri Kongo kuko General Major atobyara bushuri mu Rwanda cyo murasetse so ibi rero ndazi ko Kagame nawe abizi aravuga ati hajya narakoze ikosa kuba ntahejeje bijya nigishije bakanaka niyo mpamvu iyo angeze kwimvira ku Burundi arasha aratonekara none Kongo byamusavye iki ubu Kongo ntakuri indege ikamembe zikaja mu Minembwe ntakuri indege Gisenyi zikaja ahuvira usa comme il veut pourquoi pas le Burundi kuko atekora ku Burundi arazi ko twebwe abarundi dukorera kuri wa mugani yuko ubuheneye n'umuhenero akwita nkuko nyine twene ko tumeze kabisa nawe arabizi ntashobora kwikorezaho n'igikunda nubwo ariko arahenda abana b'u Burundi kenda kivuge nubwo ariko arahenda abana b'u Burundi ngabarondere ibikorwa bya security muri ibyo bihugu bitandukanye ntibizomuhira wapi kabisa
ntibizumuhira ntakomeze kotsa uburo uwokeje uburo ntiyokora ivyo nta utabizi urakoze cyane musesanguzi ndumva neza ko hariho bene iyi message banashaka nimba Eric turi muri commentaire ashika ni mu butumwa ndetse ngenda mukunda cyane Eric ngenda mu turi mu kunda nayo muri rukundo nuko rero kana gushimira musesanguzi ko sinora muziganiro tudashike ku ngo rugamba niyo yadukoranije ngaha neza cyane nuko usanga kitayemo kugira ngo dushobore nanje naenda akagwe kano kavuga naguma nagasevura ubwo karaheze nigo nisawa gasevura oya karaheze nuko turakeneye kumenya birabera se kivu neza neza hano muri Baraka na Warikare tubibyaza amahasi Warikare ni Nord Kivu ego Baraka ni Sud Kivu so umunsi n'umunsi tuzumva ati bwa turageze ku musozi w'intambara niko biri ego reka tujye muri commentaire zisangutse kugira ngo dushobore kurangiza ikiganiro turambira abantu ngo mwiriwe nshuti mukomere turi kumwe mukomere mwari mwahoze buri gihe iyo mbyutse ngira nje mu kazi mbanza kuraba yuko hari bishasha bigezweho from USA welcome to twababuze komera cyane mon cher komera bubahwa ubu muduha amakuru gake mwaragabanuye ibiganiro ni imyitwarire y'ubuzima ariko Imana idufashijemo tugiye kandi kongera kubaha kenshi cyane musabira Imana inzira tworohereza mwiriwe mwene data mwiriwe Benita n'amahoro wiriwe amahoro turabumva mugubwe neza merci beaucoup mwiriwe neza tubwire uko Baraka byifashe amahoro mwese mwari mwadutebeje kabisa mwirambire ariko se BF mwiriwe hehe ko mwatwimye makuru yabageze BF ifise abana babuze yego uwo twagiye nuko kabisa mwiriwe neza abantu banje amahoro y'Imana abandi namwe ndabakunda mwirambire komera cyane Dada Brenda ndabaramukije cyane ni Onyango muduhe ayo makuru y'imodoka ngo zaduze muri Hoplato ntabyo bagiye kwatsa hageze n'aho batwarirwa muri ambulance baduge mwiriwe neza musesanguzi muvuga bukebuke gitike Zambia BF n'ibihe byose merci beaucoup wacu ok je suis à l'écoute 5 sur 5 ici à Gitega naenda wakumbuye live kabisa ni karibu komera cyane bagenzi banje turi kumwe 5-5 hama umugabo arabyara umweru na muhima okay turabakurikirana cyane gusa nka Major Robert yabivuze mukebure opposition y'abanyarwanda barasinziye cyane rwose none Major Robert none se ubonyawe RDF nawe yobasinze ngorobeje nkane kuri YouTube kugira numve akiriwe mu karere nta musesanguzi jeudi ndindiriye ndaje nangura kuvuga yamuhe kuri Amerika from Mozambique ubwawo umusesanguzi wacu Kongo ibandanye igwana kenyuro iwabo canke botera i Rwanda ikaba moya me probleme nuko position ya Kongo benshi bari kumwe n'u Rwanda ubwawe ubona gute iki kibazo nacyo nazi kumbe nawe yakibaje ntakisho akaba atagitahuye mon frère fiston ugaruke kandi ko utagitahuye mwiriwe musesanguzi mwe na Benita hanyuma mutubwira numvise ponzero ngo FARDC yagize kuri tactique cyane ni bamwe kwa Kabila bivumbuye
kugira aduwe ahafate. Ibi twarabikunze nyine byagenze kubikunzeho. ngo musesanguzi we Kagame azotera Burundi kugira ngo yikureko Reditabara. Godanse mbandaguhaye 5 mbabare gatubwira ikindi kintu mvuze kubwiye ku matera muri bya bintu naguma nshaka kugira hari akantu kare kanyishafiye naguma nakabone ndakabona mu bisanzwe Reditabara imbere y'umuzi wa Kagame nubwo aguma abahenda ngo ariko arabagwiza ariko agwiza nombre yabo amuberetse yabonye ko Kongo byanse none waruzi ko bano Reditabara bari mu mugambi wa leta yakivuga Kagame agomba gushika yaba bari mu mugambi wa leta yakivuga tuvugana ukuri ntitubeshanye kandi mu mbabarire ndabivuge uko bisanzwe biri nimba muri Reditabara harimwo abantu bo mu bwoko bw'ababantu n'ibice bitanu kwijana uko nimba muri Reditabara harimwo abantu bo mu bwoko bw'ababantu n'ibice bitanu kwijana bivuze ngo rero aba bari muri babandi Kagame ariko arondera igihugu cya Kivu rero yamaze kubona ko byamutaye kuwamazi aheka bwatwe none abantu ndabatwara heko reka ntegure ndagenda basinzi wawe sinzi nimba bazana kunjugunju muga agomba kubaruka dukomeze mu Ruyigi turashaka yuko Kagame yotera Uburundi tugabanya abana b'u Rwanda ndigenda kumana George mwibuke ibyo twakoreye FNL mu Cibitoke bariko bigwaza ibisazi ndifuza ko intambara yoherera Minembwe tugicumvira kumana avuga nti intambara yo kotarukira Goma na Bukavu nibirigwa muri Minembwe nafande Rugabo yarabifashije na Sematama uramutse ifoto Sematama ntabwo nta n'ibyo urabona naramubona nagiye ngo n'umugabo w'ibitama bibi nanjye nibaza ni Kambara yo wiciye umujya kabiri ni ukuri cyane inzira zo gukoreraho Kagame kaga k'akarere dutuye ni nyinshi ariko ndabona inziza ifitwe n'u Burundi ndasaba abarundi badufashe bihutishe ibohorwa bizashira ure Kagame ni umwarimu mwiza cyane Kagame niwe akunze kubwira abarundi ngo bajya bari hariya bo muri Reditabara ngo mugomba kwironderamo igisubizo akabwira n'abari mu nkambi y'impunzi umugomba kwironderamo igisubizo mon frère bizashira abanyarwanda mwahunze FPR Inkotanyi mugomba kwironderamo igisubizo nimba muzobona apwi izoza ariko mwabanje gushaka kwironderamo igisubizo komera kwibangana bagenzi na musesanguzi Kagonyori Ruzingo rujya ntirubyibuhe kaga k'akarere niyihende abakiri bato muzosonga abasaza dusigare ducungereye aho mwafashe tuzogarukira umusaza karavuga ari karere aba babenita mutasonga mbere abasaza nkaje musesanguzi tuze turicara aho mwagiye mugira ko bimeze ngo nditike Zambia burya Kagame yihenda agatera Burundi niyo mbari yarahemukiye Burundi ariko niwe yamufata je mbona abantu bose dusanga imbono dufise imbono zimwe ibi mwese kuvuga urabibona reka Kagame niyo muhana agahembe ngatembere ku mupaka bigenze gute hajya iyo
ibyo dutekereza kandi ntabyo uzi kuko nturi Imana. Urumva utari igicucu se. Ikindi mbwirira Neva akore ibyo yavugiye i Kinshasa. Mon frère Matsiko General Major bantu menye iki tutuje utakiranga sibyo yavuze ijambo kandi niwe ntarisubira. Ni iryo jambo bari yabawe byo ndungire bararivuga bagasha. Yavuze ngo tugomba gufasha yavuze ngo n'urubyiruko rwo mu sinzi ko atema ko shinyira cyubahiro ngo yagombye kuvuga ko n'abajene bo mu Rwanda nabo nyene bakeneye support, bakeneye ubufasha. Yarabivuze kandi nk'uyu yibaza ko ubwo bufasha batarabuhabwa n'ibyatsi ubwenge bwinshi bafise. Kibandaniriza Bwana Musesanguzi, Imana nimufashe atere Uburundi. Twebwe intambara twayikuriyemwo natangure inyishu azoyironka. Kagame akaba akeneye inyishu aca kibazo ngo azankura he biciye mu nzira z'amatora muri demokarasi se natere Uburundi abone inyishu. Tuzogarukira ku rubibe ni suke ya komatera ahana n'Ubuganda ni nagerageze gusa ntitugihendwa ngo inkoho irasa hose twarayimenye turazi kuyikoresha. Ni kera abantu bo mu bwoko bw'abahutu bababesha ngo inkoho irasira hose ngo uyikoze ko ngikikurasa. Ni hatari. Iyo muguma muvuga mukebura Kagame womenga muri gutinya ko atera Burundi. Nimureke tuzoyube nabo. Twe ntabwo adufise kabisa. Okay. Ibyo mwavuze nibyo kuko hariho umuntu dukorana yabimbwiye ko nawe byanse kugenda bari bamaze kumurondera pasiporo wewe acaranka kugenda. Ni benshi inshuti yanje. Abanyarwanda twe twiyumviriye ibyo Neva avuga yivugiye agiye Kinshasa. Turamutse tuvuze ko Uburundi bushaka gutera twaba dufite igihamya. Ngaho mubikore rero mureke kuvuga. Neva yavuze ko bagomba gutera u Rwanda. Yavuze ko bagomba gufasha urubyiruko rwanyu mwangaje. Azurufasha gute? Borugurira amahema si ufasha. Borugurira uburengeti bwo kwifuka mu mbeho si ufasha. Kakwa mwibwira baje. Musesanguzi we twagumye dusaba umwanya uzorokora kiganiro live zuduha amasaha ukorera kw'ikiganiro hama duteganye utumega n'akariro hama tube kimwe gatanu kandi ubukoze mwene wacu vyane. Ndakubwiza ukuri ubuzima tubayeho ntabwo buradukundira gushiraho iyi gahunda. Natwe turayifuza kabisa ariko dukomeza kugerageza. Umusesanguzi ndabahaye yambu abo baswa baraza ubuhoho tuzobabamba ku giti n'isi izumirwa. Abarundi b'umutima igihugu ni rwacu tuzobamwa kandi gipara. Uyu ni Sylvestre abivuze. Oya ndayizeye. Nari nkangutse. Umusesanguzi uwo mugani uciye urazi ibyo unkoreye nwengeye
mu bantu bibajije ko nsaze natwe twari ku meza n'abashitsi papa azwi kunkubita James I'm so sorry oya vrema musasanguzi ni ukuri FDNB FARDC na Wazalendo barakeneye ubufasha bwo mu kirere infantry FDNB babikora neza aha ndakunze umukono vrema kudatira amazi umusasanguzi ni ivy'Imana nyene niyibona ingene tuzogwana izi ntambara ni Imana yo mwijuru nyene kweri pe kuko jewe ndumva neza ntibizokoroha kweri ariko ni ugusenga Imana ikabimeza kweri. Mwene wacu ati rwose ndaribwaribwa pe rwose ndaribwaribwa aca yitwengera we Kagame muramubwira muti nta mwana akina ntabwo nosoma niyibuke abo yarungitse mu Cibitoki ayo bahaboneye kandi imbonerakure nizo zabakoreye oya inyasi harimo n'umukecuru jene yagiye mu Cibitoki muri reportage babonye umukecuru ashanje atanamenya afise yari afise izambuye bakati Cibitunguru tamaze se gabibi wogiye ngo tugiye gukerera zijya nkotanye musasanguzi Benita ndifuza Kagame atera Burundi ku munsi nzomesa 20 y'abanyarwanda imyaka namaze muri Kongo ngwana ndi ntagoheka ya CNDD-FDD kuri Bosco yarakwiye Guys, mwiriwe hehe ariko we love you Maria we love you Minembwe se bayifitehe nyine abasirikare bakurokeye muri Uvira ku Rutarosi naho mutaranyakira ndabemera cyane ku makuru muduha meza ndakwakiriye cyane Nikodemu Nyabenda no mu isura yawe harimo ubwoba rwose ibyo uri kuvuga n'igihugu umuntu yitwa Rwogera urabonye umuntu afite ubwoba wamubonye kabisa ntukigwaye amaso amakuru y'uyu munsi araryoshe kabisa kandi ateye ubwoba Benita wewe yumiwe ntabwo ateye ubwoba ndabakengurukiye umusasanguzi hamwe nabo mufashanya bose tugezaho ikiganiro naratahuye ko muri abanyamahoro nanje ndayabifurije akomera cyane murakaza neza abasasanguzi beza Kagame yarakwiye gushimirwa kuko yaratumye urwaruka rwinshi dukunda igihugu tunanatahura ibijanye n'akarere yaratumye kandi iby'amoko bita mbada high five mwene wacu Maurice Kagame nubwo benshi batazomukumbura yaragize mwiriwe bakundwa je mbona Kongo nayo yotera u Rwanda umusasanguzi ku kintu c'abasirikare Kagame arungika muri Kongo nibajya nyene bariko bataha ijoro bakagaruka izuba riva kugira ngo berekane ko bafise igisoda cinshi n'abava mu bihugu baturanye Ben ikintu cemeze batayeje bakagaruka ku murango kugatera ubwoba Tshisekedi kagumana ukigabo
reka ndababwiza ukuri Uburundi si Kongo, si Kongo bimenyera uko bishakiye. Aha umugambanyi nta vy'agasho vyobamwo. Urumva Desire aciye azana n'amategeko rero. Ku mugambanyi nta vy'agasho vyobamwo. Ikindi naco mutazi, zirya ndege ziri Kongo Kagame apimye Sukoyi ya nyuma yoba iparika mu Bushaza Kirundo. So Karasanyi ka Myasiro muzarendo wacu, nawe Imana imuhezagire ku bikorwa vyiza by'amateka akora. Imana imutuzigamire. Beni na Musesanguzi turabemera, ariko ndabibarize ko Amerika izi ko Kagame ari we yateye Kongo. Habuze iki ngo bamugirire ivyo bagiriye abandi nkawe? Ni Amerika nyene tuzi ifatira ibihano ku kweli. Ni Amerika nyene, ni Amerika, ariko nyene uko nyene bibacanga. Igihe bizodadanuka muzovuga muti wow, Amerika ni Amerika. Niko biri. Bonsoir, muduha amakuru meza, ariko twibukanye sirikare y'u Rwanda nibaratera ntibaterwa. Iyo Burundi nayo ni turaterwa ntidutera, ariko turivuna. Nanzi ngagiye kubisaba ngo bagire subscribe batarayiko narayike muco mukiba kandi kandi kiraryoshe musanyiza n'abantu neza cyane. Ahubwo muri Red Tabara nta bantu barimo. Nanje navuze nti nimba barimo ni nka 5%. Nimba barimo Musesanguzi, intambara yaraheze, Kagame ageze kukanyuma kuko Goma ahahora ibirindiro vya M23 ngo byaragabanutse, no ku mabarabara aba M23 ngo ni bake kuruta uko bahora bwa mbere. Keni nivyo babatwaye. Erega kujya hameze Goma niko hameze na Kigali. Kujya nyene abasirikare baragabanutse cyane. Sha nta wakoreye Satani yungutse pe, nta wakoreye Kagame azopfa abonye amahoro. Red Tabara iri kwicuza nuko mutabizi. Baze bibeshesha ni gukubitwa imisubirizo, nta uzinjira azosohoka ari muzi. Ngo nkamwe Amerika lokenda taco botangura gukora n'ibyo dukira, kandi izoba itevye cyane. Tuze tubibukanya ko hari abavuze ko byasuka mu gikora, muri bazobikorera neza cyane. Mwitegure gutegera igikoko Lokenze mu Kirundo, mwami mugavye kuko mutazi musinisa. Uvuze ijambo rikomeye cyane mwene wacu Desire. Hama byacanganye ngo mama bari guhumuriza abaturage Minembwe, abandi ngo bari point zero, kandi bagakoresha imaje zisa n'ingorane hakurya y'Akanyaru. Oya jewe hari ibintu biri kumura gusubiramo nabo nyine bafite amakuru aje ati intambara tuyikeneye mu Rwanda, niho ikibazo kizokemuka. Gusa turakeneye abahutu n'abasobe birirwa bicwa n'agatsiko kabaziza ubusa. Duheze dukorane turasa gatsiko twivuye inyuma, akarere gatekanye. Siko kuyagiza ati mwiriwe amahoro,
jewe ndi muri Zambia, Kagame ni mumwihoze mureke kumutako umwanya, hama niyatuvyonga tuzomwahira umuti, amamodoka turayafise yo kuva Zambia gushika mu Burundi imisi 3 gusa tuzoba turiga. Mahoro bwana Musasanguzi na Benita, hama none nyene aha u Rwanda ruribagiye uko byagenze 2015 co kimwe n'incuro zitandukanye warungitse abatera Burundi akabigira kabizi kajya imbuga kari uti aba bantu bari muri Leta Itabara bose nta n'umwe yagiyeyo ku bushake, bose ni bamwe bahenwa ngo bagiye Dubai nayo shwi. Ubundi bwo abahimatutsi muri Leta Itabara ni 97% bafise ideologie ya himatutsi. Uyu yagize ati Gwasa Agato nawe yavuze ngo igihugu gitewe nawe ngo azongera kwambara umwambaro wa gisirikare. Uyu musaza nta guhomba afise kuko we yapfuye kera. Ikimbabaza n'urubyiruko rw'u Rwanda n'u Burundi na Kongo bari kubeshya bapfa badashitse ku ndoto zabo. Burundi 2015 urwaruka twarakamye. Komantere ya nyuma ivuga iti u Rwanda gutera u Burundi na Pacifique ejo narumvise abyemeza be na Pierre Claver Mbonimpa bobo bisigura ko Leta Itabara ariyo izokora ivyo bitero, ariko ibikoze bombe ya mbere nifuza ko iterwa kuri Palais du Rwanda. Urakoze cyane gusoma komantere ya nyuma. Reka ndagushimire cyane Bene dushimire kwanza abantu babanye natwe. Yego kabisa, intwari bagize neza kabisa. Abantu bakomeje gukora natwe ndababwira ko Emmanuel Macron yahatswe yibona nagashimwe kuzima kwaho. Inkuru asakaye hajya yari muri Iribani haturitse igisasu cyari gitezwe muri bisi bo. Je nabifashe nkaho ariko hakuru hajya abantu bakora ibintu byo kwigomeza. Kwegana ko bahambaye batezwe no kwaca mu bintu nabiriya. Bibaye ngo tugenza ko ejo tubisisa. Iyo ufate ko nkiyo bishika ahantu nyine cyubahiro bazidashimiye. Yarabikanye ibintu bikaba z'amajambo yo kuvuga. Igihe Trump bamurasa bakamuhusha barasa iyo amasa nyine cyubahiro zine majoro. Uzinga byari kugenda. Akanama karoni kaje umutikero bacakora. Ati mu bundi bya yanga. Why not muri Amerika? Why not muri Libani? Naturangiza ikiganiro. Abantu babanye natwe vraiment turabashimiye cyane. Neza cyane. Abakoze ama like big up sana. Ubwo nta bintu nawenza kuri iryo shimwe rya Musasanguzi. Ndakwifurije ijoro ryiza n'ibihe byiza kugira ngo mubahwe na gusubira mu biganiro. Murakoze cyane.